ndagomba turabire hamwe ikigo kidasanzwe. Imana ibwira Abraham, namubwira ati Abraham yaramaze imyaka 99, kimubwira ikintu ati Abraham, jewe ndi Imana ishobora byose, ndi Imana ishobora byose, yitwa El Shaddai, ndi Imana ishobora byose. Imana ibwira Abraham, je ishobora byose, iramuhamagara, iramubwira iki, mubwira identite yayo, iramubwira ati jewe akameremere kangize nako gushobora byose. Kimubwira ati we gusa responsabilité ndaguhaye, igikorwa ndaguhaye uhora ugendera imbere yanjye kandi utungane bose. Imana ibwira Abraham ati Abraham, wewe ibintu bindekere, jewe nitwa Imana ishobora byose, kimwe gusa ndagusabye uhora ugendera imbere yanjye kandi utungane bose. Ndashaka tumenye kino kintu, hariho ubwiza tugomba dutambukiremo, hari ubundi bushobozi tugomba dutambukiremo, ariko ikintu Imana ikatubwira responsabilité, ikatubwira ngo mwebwe gusa muhore mugendera hafi yanjye, mube hafi yanjye, mube ahantu muri presence yanjye, mube mu kubaho kwanje, mube hafi yanjye, mube mu kibanza ashobora kubabona. Haleluya. Iki kibanza ni iki? Iki kibanza ni cya kibanza cy'ubwigobeko, ni cya kibanza cyo gusenga, n'ahantu Imana iri kugutumira wewe senga. Hariho byishobora byose, mugabo ndakeneye uruhera rwawe nawe, ndakeneye ko uba mu gusenga, uba hafi yanjye, urugendera imbere yanjye kandi utungane bose. Imana imugira ibintu bibiri, utungane bose. Hariho gutungana no gutungana bose. Haleluya. Urugendera imbere yanjye kandi utungane bose. Imana isezerana Abraham mu muryango wabo hari ibicaniro byinshi, hariho igicaniro cy'uko ibintu bibashika ko bitevye, hariho igicaniro cy'uko hari impemu y'ukubesha. Imana itubwira ati ibyo rero kugira ngo bisenyuke, iyo karakteri kugira ngo bisenyuke biragusaba kuba hafi yanjye, ko niba ba hafi yanjye nzogufasona, niba ba hafi yanjye nzogutunganya, ariko nzogenda gutunganya. Haleluya. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose. Ati urugendera imbere yanjye kandi utungane bose. Ntiyavuga gutungana gusa, siba ngo kandi utungane bose. Jewe ni Imana ishobora byose. Twumvise ijambo ryatubwiye ngo ninde azoduga umusozi w'Uhoraho, ninde azoduga umusozi w'Uhoraho, ninde azoduga umusozi w'Uhoraho, ngo ninde azohagarara imbere ya hera hiwe. Ndashaka dutore kino kintu, uno musozi w'Uhoraho biratubwira ngo tuza twaregereye umusozi Siyoni. Umusozi Imana iravuga ni umusozi udasanzwe, ni umusozi waho Imana ishira umuntu abasereba, ni umusozi wo gushyirwa hejuru, ni umusozi, ni imisozi itandukanye. Sinzi umuntu wese, sinzi domene uriko, hariho domene zitandukanye. Hari umusozi wa business, hari umusozi wa politiki, hari umusozi wa education, hari umusozi wa celebration. Haleluya. Hari imisozi itandukanye, hari ikintu kanaka Imana igomba kugaragaza mugabo kugira ngo uhagarare ku musozi. Rero kimwe guhagarara ko no gutenda ko umusozi ikindi kintu. Ndaze kubabwira ifunguro zo zidufasha. Imana yahabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ku musozi n'ahantu umuntu aboneka, n'ahantu umuntu adashobora guhishwa, n'ahantu umuntu ashingwa hejuru. Bivuga ngo nta wondomeka igitaramo ry'umeke k'igisibo. Imana yahabwe icyubahiro. Rero ndashaka tumenye kino kintu, tugize iminsi ko turiga, ubetse twarize turavuga ngo ni byiza ko kwiyegurira Imana kwawe uba konsya n'ikintu Imana yashyize muri we. Ushobora kuba kugira ngo wizigame, wirinde bivaye n'ikintu Imana yashyize muri we. Twagereza kugira ngo ikintu kizagufasha kuba konsya mu kugendera mu buzima bwejejwe no kumenya hariho amasezerano ntekeye. Haleluya. Hari agakiza ntekeye, hariho ingabire Imana yashyize muri jewe. Twarize ku karorero k'umudamu, uwo mudamu igihe yoba asamye yibungenze, igihe yibungenze ntashobora gufungura ibyo aribyo byose. Arazi neza ngo hari iki abakonsakre seho niki, arazi ikintu abatekeye. Rero ndashaka ngo umenye icyo kintu Imana yashyize muri we. Shobora kuba n'isezerano kanaka, shobora kuba n'ingabire kanaka, Imana igomba idunze hejuru. Ndaza kubabwira. Rero hari ahantu ugomba ushigwe, hari ikibanza ugomba ushigwemo. Rero bigusaba kugendera imbere y'Imana kandi utungane bose. Biragusaba ibi bintu kugendera imbere y'Imana kandi utungane bose. Imana irabwira ati umviriza, jewe ibindi byose ubindekere, gusaba ubutungane, hama ube hafi yanjye. Rero ninde nzohagarara imbere y'umusozi? Rero imisozi, hari umusozi wawe
hari umusozi aho ibintu kanaka igihe Imana yakuzanye hano ku isi yakuzanye hari ikintu yatetse muri wewe rero hariho n'isezerano tekeye muri wewe rero iryo sezerano kugira ngo ribe serebe tushobora kubona umuntu wawe ati Imana ku buzima bwiwe hari ikintu yakoze ku buzima bwiwe ubu ariko araba serebe tuko turashima Imana kubwiwe. Alleluia. Hari umusozi ahagazeko ushobora kubona umusozi wa mariage ushobora kubona umusozi w'ikintu kanaka menya ngo yashyizwe ku musozi. Alleluia. ushobora kubona umuntu afise ari ku musozi wawe akaba ibyo niwe guhimbaza tukaba nakarashyizwe hejuru Imana ishimwe kuganaka n'umusozi Imana yamushizeho Imana ihabwa icyubahiro. ushobora kuba ari ikintu Imana yarahamagaye umuntu muri politiki abadariye ugasanga Imana imushyize ku musozi akaba sereye. Alleluia. bimusaba iki? hariho amakondisyo hari ibintu Imana idusaba nicyo kintu ajya kubwira. Alleluia. hariho Abrahamu yarakeneye ko umwana aza ara manifestation nicyo kintu yarakeneye icyo kintu Imana yagomba ikiduza yagomba igishyira ahantu abantu bose bazokibona bazoshima Imana. Alleluia. hari ikintu Imana igomba isokorore kiduge kije hejuru abantu benshi bazogikomera amashyi ariko bidusaba iki? ubuzima bwejeje. ninde azohagarara imbere y'umusozi wawe? ninde? hari imisozi myinshi hari imisozi myinshi ushobora umusozi wa education ushobora umusozi wa business ariko turagomba ko bishimagize Kristo turagomba ko abazobibona zivuga ati Mana habwa icyubahiro ku bwa kiyakira habwa icyubahiro ku biriko birakoreka. Alleluia. habwa icyubahiro. rero iki urugendo imbere yaje kandi utungane gose bivanye n'ikintu Imana igomba gukora biragusaba kugenda imbere y'Imana. bene data niwe waba hafi y'Imana Imana izokwama ikubwira inzira z'ukuntu ibintu bikorwa niwe wasenga. rero naka kanyo Imana ikaduhamagarira mu buzima bwo gusenga biradusaba iki? biradusaba ko twegera imbere y'Imana tugashishoza. haba gukaraba nzohagara ku munara wanje wo gushiba amago mwenguze ndabicari bumbwire nicyo niyo mwishure kubinyerekeye. sinzi ikintu ugomba kukizana manifestation sinzi ikintu umva witeze ndaza kubabwira hari ibintu Imana igomba ikora. rero ninde nzohagara ku musozi uhoraho? ninde nzohagarara hano? nabwiye guhagarara ni kimwe kuhamara umwanya ni kindi kintu. Alleluia. guhagarara ni kimwe guhagarara umwanya munini ni kindi kintu. ndikuvuga iki? byatubwiye ngo mwigire birebire mwabirimo musengenye umwami w'ubwiza agira shike. hari umwami w'ubwiza agomba ashike. rero biradusaba gutunganya ibitwerekeye ubuzima bwacu bukaba ubuzima butunganye ubuzima bwacu bukaba ubuzima bwejeje kubera umwami w'ubwiza agomba ashike. ushobora kugira amen? umwami w'ubwiza agomba ashike. umwami w'ubwiza agomba ashike. mwigire birebire mwabirimo musegeye kugira ngo umwami w'ubwiza ashike. uwo mwami w'ubwiza ninde? batubwiye ngo n'uhoraho niwe afise inkomezi. rero ahantu tugomba twinjire muri indi sezo biragusaba ikintu Imana idusaba kidusaba kugira ngo tugendere mu buzima bwejeje kugira ngo ugire access kwayo marembo kugira ngo ugire access kw'ibyo bintu bigusaba ubuzima bwejeje. Alleluia. ibi ndiko navuga ibintu umwami yaganirije. Alleluia. iyi message ndazi ko ari Yohana ndazi ko ari umuntu kanaka bigusaba ibi bintu. uyu mwami w'ubwiza ahantu no mugiye kugira ngo winjire mw'ibyo bihe kugira ngo winjire ku musozi Imana iguhamagarira ko bigusaba ubuzima bwejeje kugira ngo ugire access kugira ngo ugire access aho hantu kugira ngo winjire bigusaba kugira ubuzima bwejeje. Alleluia. bene data igihe Imana yaganiriza ko nasenga Imana yaguminyaniriza ikanyereka abantu bagomba binjire mu bundi bwiza bagomba binjire ahandi hantu. mugabo murabe kino ikintu nabona cyose kuva ino message ndimbaranye iminsi itari mike muga igihe cyose Imana yanyereka yaguma inyereka abantu bariko barabateste bariko barasuzuma ikintu. reka nabwira Imana yigisha mu buryo bwinshi yeke isuzumisha ku kantu kiki kigeze papier mshwa iranyereka abantu bazifise zera baca binjira kandi abinjiza binjira ku musozi naho n'abadugije ku musozi we. Alleluia. hejuru bashyize ku musozi hejuru baca bakomego masi. Alleluia.
rero biragusaba iki abandi aho bariho utuntu bikaca bibasaba ko basubira inyuma Haleluya kugira ngo batungane ariko nakaryo keza ku buzima bwawe ko kubikorera kuno munsi basubira inyuma ntiturimo basubizwe inyuma ntiturimo ariko ibanga nirihe n'ubuzima bwejejwe Haleluya n'ubuzima bwejejwe n'ahantu ubuzima bwejejwe turetse ubuzima bwejejwe turiko tuvuga iki n'ubuzima bwerejwe uhoraho n'ubuzima Imana ibwira ikintu Paul avuga ikintu yandikira ishengero ry'Itesalonika ngo Imana nyine amahoro aba ari ibeza kandi imishaha yanyu n'imihemu zanyu ngo bizibisango bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo agira iki azozira n'ibintu bitatu aho umwami narigeze kwigisha ikintu umwami Kristo azozira Yesu ashobora kuza mu buryo ashobora kuza aje guhenzagira cyangwa akaza aje gutora ishengero ryiwe n'ibintu bibiri igihe aje gukora azanwa n'ibintu bibiri ashobora kuza aje kukugenderera cyangwa aje gutora ishengero ryiwe rero umenye kino kintu ikiduha atse kwinjira n'ubuzima bwejeje igihe twavuka ubwa kabiri twarose ukugororoka kuzanwa no kwinzera umwana w'Imana Kristo Yesu kugororoka twarose no kugororoka ko muri Kristo Yesu no kugororoka twacitse abagororotse mugabo rero ikindi kintu biradusaba kugendera mu ubwo buzima bwejeje twagenda uko bibereye abana b'Imana tukavuga uko bibereye abana b'Imana Haleluya rero ari ubuzima bwejeje naho hantu imwemu yawe yezwa gute imwemu yezwa n'ijambo ry'Imana imwemu ikishishikira gufungura ijambo ry'Imana burya irikirezwa hari ikindi irikirahinduka Haleluya n'igisango itagira umugayo burya gusanga ufise umugayo n'ikihe imwemu n'inzima iyo umuntu avuze ubwa kabiri ikibanzima gusanga ifise umugayo n'igihe umwami ashobora kuza bene data mwumve kino kintu kirakomeye n'igihe umwami ashobora kuza ku buzima bwawe aje gukora igihe asanze responsibility uruhera rwawe utarushikije mu mwemu yawe atabushobozi busubira guteshaje ibyo bintu Imana igomba gukora burya icyo gihe cyo kurengana turi kumwe ga yewe biba ngo abana ni benshi bagomba kuvuka ngo ariko nta nkomezi zihari zo kubajana igihe mu mwemu yawe atankomezi imirongo inkomezi ryari igihe irikirasenga igihe iri mu ijambo ry'Imana rero Imana iragomba gukora rero umwami agomba nsike w'ubwiza asanga imwemu yawe irishaje ifise ubushobozi bwo gushobora guteshaja ibyo Imana ishaka guteshaja Haleluya Imana ishaka gukora kuri Yakobo yagomba ikore mugabo yarabuze yarabaye frene kubera habuze abantu b'intercede Haleluya imwemu yawe nisanga ifise umugayo isa nk'iyuzuye ubushobozi bw'amasengesho isa nk'iyuzuye ijambo isa nk'iyuzuye amatazirano ya mwemu igumi rishaje Haleluya uyu muri isanga ifise umugayo kubera igihe cyo gukora kw'Imana kirashyitse rero gisange witeguye Yesu abwira ngo iyo uza kumenya ko cyari igihe cyo kugenderera Haleluya iyo uza kumenya ko ari igihe cyo kugenderera ntuba warasamara rero iki ni igihe cyo kugenderera bisange imwemu yawe yiteguye mbere ati Imana igomba ikorane nawe bikomeye biragusaba gusenga biragusaba kurwana n'ijambo ry'Imana biragusaba uruhande rwawe wegere umviriza wegere imbere yanjye egera imbere yanjye gusa hafi yanjye hafi y'ijambo ryanjye kure y'abantu ube hafi y'ijambo ryanjye hafi yo gusabana ku munsi imwemu yawe ntigira umugayo Imana nyuma aribeza Paul yakubwiye ati Yesu niyaza ntazasanga mufise umugayo ntazasanga icyo muhagije azasanga imwemu yawe itunganye iki ni ikintu cyo kweza imwemu yawe Imana yawe icyo kweza umushaha wawe nawe umeze gute burya umushaha wawe uza kwiyarinyasiyeho n'imwemu kuri beze imwemu niyo bayitunganye kubera umushaha uhindurwa n'ijambo ry'Imana umushaha utunganywa n'ijambo ry'Imana ukuri muri ijambo ry'Imana burya umushaha uriko urahinduka Haleluya ikindi kintu nacyo turugeze mu buzima bwaho ubuzima bwacu bwezwa Yobu avuga ngo nagiraniye isezerano n'amaso yanjye bene data
biratubwira ngo rinda umutima wawe kurusha ubundi ikintu cyose ko niho umutima ududubiriza. Amasoko y'umutima turamaze kwiga twongereza ko amasoko y'umutima ari byo tubonesha amaso, ari byo twumviriza. Burya ushobora kubona ikintu kanaka wizeye ku buzima bwawe, burya umwansi akagukomereka ibinyuranye byo wizeye, burya umushaha wawe utungana. Biragusaba ko umushaha wawe ugira iki? Utungana. Ninde nzuhagarara ku musozi uhoraho n'ufise amaboko akeye n'umutima utanduye, n'umutima utunganye. Uno mutima utunganye n'umutima ahantu ibyiyumviro byawe biba bitunganye byuzuye ijambo ry'Imana. Bene data, iki kintu tugomba dushaka akarongo. Burya aya maso sa yacu, aya maso na yamwemuye, aya maso na Yesu Kristo. Rero iyo bavuga ngo nagira n'isezerano n'amaso yacu ko ntazoshira ijisho kucerekeye umwigemo, bashobora kugira isezerano n'amaso yawe kutazoshira ijisho ku kintu kizira kinyuranye n'ubwami bw'Imana. Aya maso yawe igihe cyose uzoyihwezesha uzoba ati ibi bintu Yesu Kristo yategeza kuba ariko arabiraba. Haleluya. Aya matwi ibi bintu Yesu Kristo yategeza kuba ariko arabyumva. Kristo bene data, menya ngo si twe tukiriho, ni Kristo ariho muri twebwe. Burya indirimbo Yesu yategeza kuba ariko arayiraba. Ibi bintu yategeza kuba ariko aravuga biva ngo ntihanze hagira ibyago biva mu kanwa kawe, ariko mvuga ijambo ryose rikwiye gukuzura ikararyumva. Nibyo twumviriza, ibyo turaba kugira ngo ntituze dusangwe dufise ki umugaya, aho umwami wacu Yesu Kristo azogira iki? Azozira. Umushaha wawe utunganye, karagiteri yawe yikorereko, yikorereko. N'ibyo bisangwe dufise ki umugaya. Umubiri wawe ushobora kugira umugayo gute? Ushobora kugira umugayo igihe by'ukuri Imana hari ikibanza guhamagarira, ndaguhamagarira mu kibanza cyo gusenga. Umubiri wawe no kudomine, no kugira ngo ngende uryame utasenze. Imwe binashaka gusenga, mugabo umubiri wawe no kugira ngo jya kuryama hageze ko ugira jenepero ubyati oya tegeka umubiri wawe ntugibe ko umugayo ushobora kudomina umubiri wawe. Amen, amen. Umwami w'ubwiza agomba ashike. Uno musozi ndazoshobora guhagarara ku musozi wawe, ninda zoshobora guhagarara ku musozi. Hari ibintu kanaka Imana igomba ikora natwe. Amen. Bene data, biradusaba kugira ubuzima ahantu twitandukanye n'ikindi kintu. Daba twarize ku buzima bwa Yosefu, bifatanye na Yosefu ikintu yari afise byatumye aba kumusakre seho n'ikintu cyari ndani muri we. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Thank you, Lord. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Thank you, Spirit. Alléluia. Nama ubwiza arabari karasiga, ndumva arabari karasiga. Muze gusamara. Alléluia. Ninda zoduga umusozi wawe n'umuntu atigeze kwerekeza umushaha wiwe mu byo kubesha. Biteze kuduzwa abantu bazobona bene ibyo n'abantu bameze bene uko batigeze berekeza umushaha wabo mu kubesha. Turabona abantu muri Bibiliya bagaragaje inyenyeri zabo bashyitse kuri iyo misozi. Bibiliya ikatubwira turabona umuntu yitwa Daniyeli. Uno Daniyeli igihe yashika ku musozi wiwe ngiki cyamufashije gushika ku musozi wiwe, bitubwira ko Daniyeli yagize imigabo mu mitima amaze gushika i Babuloni. Yagize imigabo mu mutima katazokwiyandurisha ikintu na kimwe, katazongera ibyo kurya by'umwaka. Yagize imigabo mu mutima avuga ati iyi ni temple y'Imana, kugira ngo ashobore kumva ivyo Imana ivuga, kugira ngo ashobore kumva ivyo Imana ikiravuga muri kariyeri yanje, biransaba kutiyandurisha ikintu na kimwe. Bene data, twamusavye guheba hari ivyo yahevye. Daniyeli hari ivyo yahevye, yarase kurya ibyo kurya by'umwaka. Kubera ko ibyo kurya by'umwaka hari ibintu baba babikoreyeko, hari amajambo baba babitongereyeko. Muga Daniyeli agira mu mutima kudazokwiyandurisha ibyo kurya by'umwaka bivanye n'ikintu cari muri we. Yaje kubifungura cyari muri we, cyari kuba detwe. Muga kubera azi neza ko iki
kiri muri jewe ndagomba kugaragaza umusozi hari umusozi shaka gushikako hariho ubuzima hariho discipline ntegezo kugira hariho ntegezo guheba hariho ntegezo guheba leta yeze twako turiga ngo guheba ibyasa n'iby'agaciro byo ngo turonke iby'agaciro haleluya nta nimana ikiyadutwara hari ibyo dukeneye guheba yarahevye gufungura ibyo kurya by'umwana avuga ati gusa jendeka nzogisomye isoromano jewe turabe yuko nazogaragaza ubwiza bitwa ngo Daniel wategera ubwiza budasanzwe haleluya ategera ubwiza budasanzwe hari byamusabye guheba bene data hari ibyo bigusaba guheba kugira ngo ugaragaze ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe muri kariyeri yawe hari ibyo ugomba guheba amen amen hari ibyo ugomba guheba Daniel yagize imigambi mu mutima kutazokwiyandurisha ibyo kurya by'umwana Bibiliya tubwira ikintu kimwe umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibyo azobyikoresha cy'icubahiro turakeneye kugendera mu buzima bw'ahantu twigeze dukeneye gukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye tugomba gushika ahantu hakomeye kugira ngo dushike ku musozi biradusaba ko hari ubuzima bwo kwezwa umusozi bwo kwezwa amen amen rero umusozi ufatanye no kwezwa rero hari ibintu twitandukanye navyo hari ibyo duheba tukabiheba kubw'umwami tuvuga ati iki ndagihebye bivanye n'ibyo ngoma neza nerejwe umwami nerejwe uhoraho nerejwe hari igikorwa nerejwe gusa cyashyizwe imbere yanjye nacerejwe uhoraho amen amen hari ibikorwa byinshi Imana igomba ikorana nawe umugabo Imana iragusaba ubuzima bwo kwezwa hariho urugo rwiza ugomba werezwa hariho akazi keza ugomba werezwa Yesu aravuga ngo nanje ubwanje niyeza kubwabo kugira ngo babe abejejwe haleluya Yesu aravuga ngo niyeza kubwabo kugira ngo aba nabo babe abejejwe bisigura iki Yesu aravuga ngo niyeza kubwabo bene data urashobora kwezwa kubw'urugo rwawe ukiyeza kubw'urugo rwawe kubw'abana bawe ukezwa kubwabo haleluya urashobora kwezwa kubo mukorana urashobora kwezwa ku bantu sinzi ikintu kanaka mugabo biragusaba koherezwa hari ikintu ukeneye koherezwa mu izina rya Yesu niyeza kubwabo nanje niyeza kubwabo nanje nguma niyeza kubwabo nta kindi kintu niyeza kubwabo kugira ngo babe abejejwe Yesu ndiko yarabeze niyeza kubwabo kugira ngo nabo bacika abejejwe rero uragomba kwerezwa ikintu kanaka uwo musozi ugomba ushigweko iyo kintu Imana yashyize muri wewe iyo promesse Imana yashyize muri wewe uragomba kuyerezwa haleluya iyo gabiri Imana yashyize muri wewe uragomba kuyerezwa icyo kintu aho hantu wabonye uragomba kuherezwa kugira ngo habe ahejejwe haleluya habe ahejejwe abantu bagiye bashika ku bikomeye nuko batahuye kino kintu Abrahamu igihe yezwa Imana ivuga ati uhora ugendera imbere yanjye kandi utungana Abrahamu cyamufashije kugira ngo ashike muri iryo sezerano haciye hakurikira igihe cyo kugendererwa Abrahamu amaze kwezwa haciye igihe cyo kugendererwa haleluya tugomba twice mu gihe cyo kugendererwa haleluya Imana nizibiri kiravuga ati Abrahamu kugira ngo ushike ugira ise muri mwirembo ryanjye biragusaba ko wezwa kugira ngo ushike aho ndi kugira ngo ushike aho iby'Imana bikoreka biragusaba ko wezwa Abrahamu yagiye kwezwa yaciye mu gihe cyo kugendererwa n'uhoraho thank you Jesus musenge gatoya uvuga ati data ndagushimiye kwiki ari gihe cyo kwezwa nderezwa ibikorwa bikomeye nderezwa ibyo washyize imbere yanjye mwami Yesu ndagushimiye ko ngiye kuba imbere yawe kandi rwose wambwiye ko nkwiye gutungana kandi rwose ndagushimiye kugiye kunshira ku musozi udasanzwe ndagushimiye aho ugiye kunshira harakomeye kugira ndahashikamire numvise ibanga kari ukwezwa no kuba hafi yawe mwami Yesu ndagushimiye kwiki aricyo gihe ijambo ryawe ryambwiye yuko nkwiye kugendera ubuzima bwejejwe amen ihoza ku imitima abantu ihoza ko amaso hari abantu ihoza ko amatwi abantu Imana ihoza ko amatwi n'abantu
bagendera mu bitunganye n'abantu bagendera mu nzira y'ubugororotsi. Haleluya. Biratubwiye ngo iba hafi y'abafise imitima imenetse. Abo bantu baba hafi, abantu bahindishwa agashyitsi n'ijambo ryayo, abo bantu bahoza ku mutima. N'abantu bafise umutima uri brise, umutima umenetse imbere yawe. Niwo mutima umunekeye Imana, witeze ugati Imana byose ndabiguhaye, byose ndaguhaye umutima wanje. Caca urabeka atakibi cyo bagira umutima wanje ukinguremo. Abantu berejwe uhoraho, abantu Imana ibasiza bahoza ko umutima igihe cyose. Imana ntabwo icyubahiro. Iba hafi y'abafise imitima imenetse. Iba hafi y'abafise imitima imenetse. Uraba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Amarusho y'ubugororotsi ni menshi ariko urayamukiza yose. Uraba hafi y'abafise imitima imenetse. Rero kugira ngo ube hafi n'Imana no kugira umutima umenetse. Ikindi kintu no kugira muri wewe umutima umenekeye Imana, no kugira umutima ugukiye Imana, no kugira umutima ugati Imana ndaguhaye umutima wanje. Raba injira mu mutima wanje. Nta nugendera mu buzima butunganye ahantu atajwe rikwagiriza ikibi mu mutima wawe. N'ahantu mu mutima wawe uba witeze wati Imana ndazi uranzi mu mutima wanje, ndazi urazi ko Imana izi byose, Imana irazi imitima yacu yose. Ntabwo ati Imana ndaguhaye winjire mu bwigwe bw'imitima yawe, mu mutima wanje usese n'ahantu tumenekera Imana. Ikindi cyo gihe Imana iba hafi y'abafise imitima imenetse. Imana itegeze kubana nawe kugira ngo wegere uwo musozi, biragusaba kugira umutima umenetse. Kugira ngo umutima umenetse ugati Imana ndakwihaye wese, nta byanje ngifise, ndakwihaye wese. Ndagushikana umutima wanje aba ari ubuganza. Ndaguhaye umutima wanje, ndaguhaye kibi kirimba unezererwamo, kibe ahantu ube ahantu ushobora kunezerererwa n'abantu bafise imitima imenetse. Turakeneye gushika aho hantu ahera no wa mutima umenetse, wa mutima umenekeye Imana. Ku musozi ikindi kidusaba n'abantu bahindishwa agashyitsi n'ijambo ry'Imana. Niba abantu Imana ivuze bavuze nditeguye gukora ubugome bwawe, nditeguye gukora ibyo ugomba, umutima wanje nditeguye ku ijambo ryawe, uvuze ijambo ryawe nditeguye kurikora. N'abantu bahindishwa agashyitsi n'ijambo ry'Imana, abantu Imana ibahoza ku mutima. Haleluya. Kuba ku musozi, gushika ku musozi no kubisa umutima umenetse, no kubisa umutima utanduye, umutima utari kumwo ijwi rikwagiriza ikibi, umutima uriteze gukorerwa n'Imana. Haleluya. Ninda tuhagera ku musozi, Dawidi umusozi wiwe yahagazeko, hari umusozi wa politiki yahagazeko, kandi yahagaze ku musozi wundi wa Ari. Dawidi mu gihe ciwe, Bibiliya tubwira ko mu gihe ciwe Dawidi yageze ahantu n'ubu Bibiliya biriho baza ngo mbonye Dawidi mwene Isayi umuntu ameze nk'umutima wanje ugomba. Yari umuntu afise umutima umenetse, yari umuntu yihuta gusaba Imana imbabazi. Igihe cyose akosheje yavuga ati Imana ndaje imbere yawe. Dawidi yari afise umutima udasanzwe, umutima umenekeye Imana. Yari umuntu yitaho gukora ubugome bw'Imana, yari umuntu atungana Imana. Dawidi Imana imushingira ngo mbonye Dawidi mwene Isayi umuntu ameze nk'umutima wanje ugomba. Haleluya. Dawidi umusozi icyamushikanye ku musozi wa politiki, yamanje guca ku musozi wa Ari. Uno musozi ingabire yiwe yakoresheje. Haleluya. Yavuza piano, yavuza inanga, mugabo tushe yiwe yari itandukanye n'andi matushe. Tushe ya Dawidi yari mwiki, tushe ya Dawidi yari ikintu kidasanzwe, yari nyegeteremo ubuzima bwejejwe, yarimo ubuzima buvanganye n'Imana, yarimo ubuzima ibyo akora atari yigirisha, yari umuntu afise ubuzima burwanye n'Imana. Dawidi Imana imushingiye hano. Haleluya. Dawidi afise ubuzima burwanye n'Imana. Thank you Holy Spirit. Tugomba kuba ku musozi, Dawidi ikindi kintu Dawidi yarafise mu buzima bwiwe igihe cyose gukorera kw'icyo kintu Imana yari yaramushizeho, yamahimbaza Imana igihe cyose. Mu bwigomeko bw'umutima wiwe yarahana ati Imana ndakunda Dawidi igihe kimwe arabwira mu Mana
ibaza ati Imana n'umucace ndakurekure ndaguhaye uruhusha suzumura ko umutima wanjye atanzira ikiyo birimo n'imirimo y'inkuremo. Haleluya. Dawidi arishira ku munzara ati Imana caca da umutima wanjye yuko ntanzira ibiyo biri muri jewe. Haleluya. Abantu n'abantu baja mu musozi wura. Haleluya. N'abantu mu bwigube ko mwibanga n'Imana yabo. Imana irabazi. Haleluya. Haleluya. Duwiwe nawe nuwanje arazi nanje ndamuzi ubimenya ubuzima isisamba wadashira. Duwiwe nawe nuwanje arazi nanje ndamuzi ubimenya ubuzima isisamba wadashira. Igituma ndirimba ikinera gutwenga ufisa mahoro adatanga isi iyo hari bigoye hirya hino nzira numvise iby'umukozi numvise iby'umukozi ambwira ngo asinye ati nduwiwe nawe nuwanje arazi nanje ndamuzi ubimenya ubuzima visama hora ndashi visama horo visama hora ndashi ubuzima bwanje visama horo umuryango wanje visama horo mu kazi kanje visama horo umuryango wanje wose visama horo. Haleluya. Biragusaba gutungana. Abrahamu yabanije yitwa Abrahamu. Abrahamu yabanije yitwa Abrahamu. Yahindutse Abrahamu. Niwo mugo ubuzima bwejeje hariho guhindura ubw'izina. Kugira ni wahindura mu muhemu yawe, ni wahindura mu mushaha wawe, ni wahindura mu mubiri wawe, hari bidasanzwe ugiye guhinduka mu buryo bufatika. Haleluya. Yo gushike ko umusozi hari ibyo hindura. Haleluya. Bene data turabonye neza uheze umuntu niyagomba gukiza ubugingo bwiwe azobura ariko niyabuheba kubwa Kristo azoburonka. Hari ubugingo ugiye kuronka bushasha, hari ubundi buzima, hari amateka agomba yitwa ku buzima bwawe. Biragusaba ko hari ibyo uhindura. Bene data niwaba ushaka guhindura ibintu mw'isi iboneka maze ubihindure mw'isi bitaboneka. Mu buzima vie prive yawe maze uhindure. Hari ati Mwami ndakumenekeye ingo mutima wanje bariteze gukora ibidasanzwe mu buzima bwawe. Bayongeze Abrahamu injira ubwigwe ku mutima wawe sekinga hindura hari ibintu ukeneye guhindura ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Bene data message yanjye ihagaze kugira ngo uhindure ubuzima bwawe bw'indani, ubuzima bwawe prive n'Imana yawe ni mu bizinanye akimana agomba kwihindura byo guhindura ibikwerekeye. Biteze guhindura ibikwerekeye ku buzima bwawe. Hari ikintu gishasha Imana yambwiye ko abantu bagiye guhindurirwa amazina, bagiye gushirwa ku musozi hejuru. Biba ngo nta wodomeka itara ngo yubike igisimba, wekarishira ku gitereko cyanyu
kugira ngo iboneshereze abari mu mwiza bose, kugira ngo abari mu mwiza badafise ibyizigiro baronke ibyizigiro ku bw'icyo Imana ikoze ku buzima bwabo. abari ahantu muri bishoboka baterwe ibyizigiro bavuga ati Imana irabishoboye, ni Imana ishoboye byose. Imana ibyo ati Abraham, ni Imana ishobora byose. urugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Ibintu ndagusaba menya ngo nyizere ko Imana ishobora byose, ibisigaye ndekera. Nijye kuturuka n'umwanya, je umwanya nije ngenga ibihe, nije controla umwanya. Je suis le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Nijewe ngenga ibihe, nije ntunganya ibihe. Icyo ndagusaba ni ugutungana rwose. Alléluia. Imana igusaba gutungana. Ibindi yirekere. Mbere dati aka kantu umenga ni gato ariko ni kaniniye cyane. Ibindi birekere Imana. Si kesho ni Imana ishobora byose. Ni Imana ifata ibitariho nk'ibiriho bikabaho. Ni Imana aho abantu badashoboka. Ni Imana mu kiyaga ishobora guca inzira. Bene data hari amashuri twize ku buzima bwacu, ariko ntaho twigeze twiga yuko mu kiyaga hashobora guca inzira, mugabo mu kiyaga habaho inzira. Alléluia. Mwibuye ntaho twigeze twiga ko hashobora kuva amazi, ariko mwibuye mu gitandara hashobora kuvamo amazi. Ni Alléluia. Twarize ni Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora kugaburira abantu mu bugaragwa atamambulangera hano. Alléluia. Atambulangera hano Imana igapovoye, igatanga imikate, Imana igatanga inyama. Imana yabwo icumi. Ni Imana itazoguka ibigenza. Wengenera imbere yawe hamutunganye rwose, bisigaye birekera. Amen, amen. Mba niteze ugomba gukora ikintu gishasha, niteze gukorana nawe ikintu gishasha. Tungana ugendera imbere yawe, niteze kuduza. Kimwe kizoduza ikindi, kimwe kiduza ikindi. Mwagira ubuzima bwejeje. Dawidi yisanze uwo musozi wa politiki kubera ingabire yiwe. Yosefu yisanze ko umusozi wa politiki kubera ingabire yiwe. Yari karosi akarotora inzozi, mugabira muduza handi hantu. Alléluia. Imana igomba ihagurutse abantu badasanzwe bishengera. Biba mu gihe cy'iherezo ngo bazoza kurondera ubwenge kwishengera, ngo ku misozi iruta yindi misozi, umusozi w'ishengero, umusozi wa horisho, umusozi w'iby'Imana, baze kurondera ubwenge bw'Imana. Alléluia. Aho abanyamareba bidakunda baronda ati turakeneye umuntu harimo impemu z'Imana, basange Daniyeli. Alléluia. Turakeneye basange, reka bamusange aho byasobanye bidakunda, batora umuntu w'ishengero. Bego mu gihe, Alléluia, mu gihe cy'iherezo Imana izoduza ku misozi iruta iyindi. Niko yabwiye Mika, umugishwa n'Imana Mika. Alléluia. Umwanya uradusize. Alléluia. Bego mu gihe cy'iherezo bazoza kurondera ubwenge kwishengera. Barakeneye kurondera ubwenge kuri wewe. Reka barondera ubwenge muri wewe. Muri business barondera ubwenge mu bana b'Imana. Bati ni kintu mukoresha n'amaprincipe namenye y'ubwami bw'Imana. Nzi amaprincipe Imana yambwiye. Alléluia. Ibyo bizogenda bitera imbere. Reka barondera ubwenge bw'Imana mwishengera. Sinzanyuma ndi guhamagarira hakenere hashyiremo indi tuje n'abagenda mu buzima bwejejwe. Alléluia. Dawidi ntibyamusabye ibindi birebire no kuba yari mu buzima bwejejwe. Muramaze kubona umuntu atagenda mu buzima bwejejwe yari karavuga menga ni nangi kiravuga. Turi kumagaye ariko ubuzima bwejejwe buraryoshye cyane. Nagomba tuza